mu biro vy'intara bijejwe ibitungwa, amagara y'ibitungwa twarabibonye ko hari ikibazo. Rero tugize iminsi duca mu makomine yose tuvura, ego hari izo twashoboye kuvura ariko hari n'izindi duciye mu myanya y'intoke. Ivyo rero bigasigura ko iyi ndwara ishobora kuba ari indwara y'ikiza. Tumaze kugera aho twashimye gufata ingingo yo kubuza amasoko mbere no kubaga bene ivyo bitungwa kugira ngo tubanze turabe ko iyo ndwara twoshobora kuyimenya. Kuri izo mvo rero twavuze tuti tugiye guhamagara ca kigo gisanzwe kigenzura ivy'indwara z'ibitungwa mu Burundi, laboratoire vétérinaire, kugira ngo turabe ko igira ico yotubwira kugira ngo tubandanye dukurikirana amagara y'ibitungwa vy'abenegihugu. Rero turi ku kivi n'ubu turavura. Rero izo ndwara zibonekeje twagomba dusabe ngo abenegihugu kugira ngo bakanure magabo umwanya wari wose bashoboye kubona ibimenyetso tugomba tubabwire bace bahamagara abaveterineri bo mu makomine babegereye. Iyi ndwara ni indwara twabonye ko yiyerekana ifise ubwa mbere ubushuhe cyane. Rero turiko turayivura ubwa mbere tukibaza ko nkeka yoba ari ya yindi y'umupfube, tukavura tukabona yuko umenga biriko biraza, mugabo inyuma y'iminsi nk'ibiri ugasanga ico gitungwa keshi cadukanye kuva umuna mu mazuru. Uwo muna rero nico kintu bonetse yuko umenga ni ingorane ikomeye, kuko turagerageza kuwuhagarika ariko bikanka. Nizo nka rero keshi zagiye ziraduca mu myanya y'intoke. Kugera uno munsi turiko turavugana tugeze ku nka zishika 32 zimaze gupfa. Hari hafashwe inka zishika 35 ziza zerekana ico kimenyetso c'umwuna, ariko muri izo urumva ko 35 zari zafashwe hashoboye gupfa inka zishika 32. Zibiri gusa nizo twashoboye kubona ko zitoye kamitende. Twaciye twiyumvira guhamagara abahinga nabo bo muri laboratoire kugira ngo badufashe guterera. Bene gihugu tubatumiriye ko bifata muri iki gihe, ego bariko barahomba natwe turiko turahomba, ariko turabijeje ko turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo turabe ko cotora inyishu.